Tekemsya Sing. nonubu narubasa Aya. nacitse imwe nawe Say. ndubonesha kubwawe nduwutsinda kubwawe ndubonesha kubwawe Aya. kubwawe Say. kubwawe Ikigambo ukiye kiyasoka okuvila dala kula na kroasoka uyo yarambwiye ko kunta bidashoboka ari This is Flash TV. We shine to progress. Shalom shalom ndabaramukije mwese abakunzi ba Fresh TV 257 nizere ko mugowe neza mu byanyu no mu banyu nkuko muvyumva turi mu kiganiro Gospel Sound hama muri kumwe na Iteriteka Alex ariwe DJ Alex hama si DJ nyene kumwe n'abatumire badasanzwe eka ndabasabe babidondore bababwire abaribo karibu cyane. murakoze cyane hama turabaramukije abakunzi ba Flash TV hama nkuko mubibona twagendeye muri no studio hama mazina yanje ni Maurice nkaba ndi umwe mu mugwi ya Steam. Nanje ni Urbain nkaba ndi umwe mu bagize Heya Steam. ndabaramukije mwese nitwa Peace hama ndi muri ya STEM. Ego karibu cyane muri studio za Fresh TV 257 so twavyumvise muri mu mugwi Hair Steam mbega umugwi Hair Steam bakora iki bararirimba baratamba bakora iki twashaka mu twidondore ku bantu batazi Hair Steam ni bande bakora iki bameze gute. Murakoze cyane hama Hair Steam n'umugwi batuzi mu kuririmba cyane n'umugwi ukora ivuga butumwa biciye mu ndirimbo R&B na rap hama ugizwe n'abasore babiri n'inkumi zibiri mu bisanzwe twese hamwe tushika bane. Ego mu gasabo gusa harimo n'abandi basanzwe badufasha mu ivyo bikorwa. Yes. Ego murakoze mbega umugwi Hair Steam wavutse ryari watanguye gukora ryari? Watanguye gukora wavutse mu 2019 ariko ni wihuse ukora waciye uja gutangura gukora mu 2020. Ego mbega n'igihe yerekwa mwaronse ryo gutanguza uno mugwi ninde yabasangije ico ciyumviro iryo yerekwa ryo gutanguza uno mugwi Hair Steam? ubwa mbere iyerekwa ni rimwe niryo twagize kandi niryo tuzokwamana dusiyerekwa rimwe ryo kuvuga ubutumwa bwiza ijambo nyuma bivuga ngo kugera kuvuga ubutumwa bwiza gushika ku mpera z'isi. Ego niryo yerekwa rya mbere dufise kuko tuvuga ubutumwa bwiza hama ryatanguranye nino misore ibiri mubona imbere yanyu. Ego niryo yerekwa twatanguranye hama rivyara benshi kandi n'ubu rikibavyara turavyizera cyane. Ego murakoze nigiki kintu cabahuje n'ikintu catumye muja hamwe mwahuye gute vyagenze gute? Byose bigaruka kuri rya yerekwa nyene icyatumye duhura je mvuga ko ari umugambi w'Imana kuko twese ntitwari hamwe ariko twese dusengera mu ishengero rimwe. Imana yaraduhuje turahura hama tubona kwita umuhamagaro w'Imana. Ego none ni kweki mwahisemo kuririmbira hamwe mwagize mwese iryo yerekwa ryaziriye rimwe muca muja hamwe canke vyagenze gute? Nk'uko yabivuze iyerekwa ukuntu ryaje ryatanguye muri twebwe babiri twarabiganiriye turumva icyo Imana itubwira turajana munsi ya mpwemu yera araturongora hama izo nkumi zibiri zaje mu nyuma rero urumva iyerekwa ryatanguriye nk'uko yari yabivuze muri twebwe babiri. Ego mwumva ni ibintu byiza cyane ibintu biryoshe gose guhuzwa n'ikintu kimwe biraryoshe cyane. Mbega nko mu kwandika indirimbo biraborohera muri benshi muri team bigenda gute ugira mwandika indirimbo? So biroroha cyane abarundi nibo bakunda kuvuga ngo babiri basumba umwe rero biratworohera gose biratworohera kuko ide z'uyu sizo ziwanje izuyu sizo ziwanje canke izuyu sizo zuyu biba byoroshe iyo tuzanye ibintu bitandukanye hama tukabishira hamwe biravyara ikintu ciza cyane kandi gikomeye. Ego urumva biroroha cyane. Ego mbega mufise indirimbo zingahe mufise indirimbo zingahe mushobora kuzibwira nk'abantu batari babazi canke abantu badakurikirana gospel ukababwira aho bashobora kubakura indirimbo zanyu bozironka gute?
dufise indirimbo zibiri, iya mbere yitwa Zoe, iya kabiri nayo yitwa Kubwawe. Hama mudukeneye murashaka kudusanga kuri Facebook, Instagram no kuri YouTube. Ego. Ego mwavyumvise afite indirimbo zibiri, reka dore dutangure kuvuga ku ndirimbo ya mbere bise Zoe. Nashaka ndabazi ko kimwe yahisemwo kuririmba Zoe, mbega Zoe gisigura iki? Iyo ndirimbo yari ifise content yahe n'ayahe majambo twosangamwo? Shaka mutera intege ariko baradukurikirana bagira ibisho vyo kuja kuyiraba basi. Yes. So indirimbo Zoe bwa mbere ni ijambo ry'ikigiriki isigura ngo ubuzima bw'Imana, la vie selon Dieu mu rurimi rw'igifaransa. Ego twariko turavuga about ubuzima bw'Imana. Hariho abantu bibaza yuko umuntu akijijwe no guheba ivyo yahora agenderamwo bibi canke niko abantu benshi bavyibaza, ariko birarengeye ivyo, kuko gukizwa si ikibazo c'ivyo wahevye n'ivyo wakiriye. Gukizwa n'ubuzima bw'Imana wakiriye muri wewe, si ivyo wahevye gusa, oya birusha ivyo. Rero twariko turavuga ivyerekeranye n'ubwo buzima bw'Imana, nico casigura Zoe, ubuzima Imana ifise yabushize muri Kristo Yesu, hama Kristo Yesu nawe araza arabuduha. Nico twariko turavuga hanini. Mbega ni ikintu mwari mwiteze inyuma y'iyo ndirimbo? Imbere yuko iyo ndirimbo isohoka, ni ikintu mwari mwiteze ku bantu bari kuyumviriza canke bazoyumviriza? Ni ikintu muyiteze ko iyo ndirimbo ya mbere? So ikintu twari tuyiteze ko bwa mbere ni kimpejeje gusigura. Twari twiteze yuko abantu bwa mbere azoyumva, umuntu atahora ivyo arimo réellement abitahure, hama n'utari bwafata ingingo yo kwakira ubwo buzima Kristo yazanye nawe bwakire. Nico ca twita gukizwa. Umva rero intumbero yacu kwari uko ushikira abo bantu bose. Ego sinzi nashaka kubasaba mukatugira akapera gatonya k'iyo ndirimbo abantu bakayumva. Na karimbo karyoshe cyane, je ndakazi, muje kuri YouTube mukarondere. So reka ndabasaba ducishiriza ko gatonya aho karirimbo tugaruka kandi. Ntahandi hari ubugingo bubonerwa muri we, nagizwe rwiwe rugingo, ndumuraganwa nawe, Zoe, ubu ngendana Zoe. praise God, oh, yamaye Zoe. Let me thank the Lord, kubw'ubuntu bwiwe, fise Zoe, fise Zoe, fise Zoe. Ego mwavyumvise na karimbo karyoshe cyane. So reka dutambukire karimbo ka kabiri basohoye bise Kubwawe. Mbega nayo Kubwawe, mwumvise Kubwawe, iyo titre ni kwiki mwaririmvye Kubwawe gisigura iki? Mwisunze imirongo ya muri Bible? Kubwawe twisunze verse ivuga ati dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Ikintu kimwe twariko turavuga ko atari twebwe tubikora ibintu byose dukora, dushobozwa na Kristo. Nimba ari indirimbo, nimba ari ikintu cyose, umukozi w'Imana mpora numviriza yatubwiye ngo meme n'izi nguvu dufise ni Imana iziduha, nuko dutambuka ni Imana iba yaduhaye zino nkomezi. Rero ikintu cyose dukora ntidukora ku bwacu, tugikora kuko Imana yadushoboje. Ego ndamwunganiye gato, Bibiliya nivuga ngo niyo iduha ugushaka no gukora. Ego ikintu cyose nimba wiyumviriye ikintu ukumva umengo nagikora, nico ciyumviro caje n'Imana yakiguhaye. Nizo nkomezi zo kuza gukora ico kintu ni Imana ikiguha. Tuko turavuga Kubwawe, tuvuga kubw'Imana, Kubwawe Mana. Nico twariko turavuga. Ego nizere kano karimbo ko kabanezereye abakumviriza kandi kabafashije, kuko n'amajambo arimwo ubuzima, amajambo akomeye cyane. So none aho karirimbo n'ayahe nize nyishumwa bambe nizahe novuga gutega baje abantu bavyakiriye gute, bayakiriye gute, mwabonye abantu bayakira gute iyo ndirimbo? twebwe aho tugeze amaso abantu bayakiriye neza cyane. Twaronse intahe, twaronse abantu batubwira ati indirimbo iriko iradufasha gushika n'ubu, ariko ntitwibwira ko tumaze kugifata. Nitwibwira ko twahejeje, turacakeneye kubona urugezo ego ku zindi ndirimbo tuzosohora.
ivyo twabonye kuri ku bwawe dukeneye ko tubona ku rundi rugezo. ego murakoze. Mbega mwaba mufise vision iyahe n'icahe gicapo mushaka gushika ko muri kazoza? Igicapo coco ca mbere dufise nuko abantu benshi bakizwa ku bwa buno butumwa bwiza. Nimba turirimba, nimba dukora ikindi kintu cyaco cyose, tugikora ku bw'intumbero imwe, nuko abantu benshi bamenya buno buzima twakiriye. Twe twanse kubuhora tubicisha mu kuririmba. Nico gituma tuguma turirimba, ntituzonabiheba, ntiturota tunabiheba. Dutegerezwa kubivuga, dutegerezwa kumenwa rino banga. Rero vision yindi dufise nuko ibikorwa dukora bishika kure hanze, bakabona buno butumwa bwiza, indirimbo zacu zigashikayo, kuko ni message. Ijambo ry'Imana riri mu vyandiko, ijambo ry'Imana riri mu ndirimbo, ni ijambo ry'Imana. Rero dukeneye ko buno butumwa bwiza bukwira hose. Mbega niyahe migabo n'imigambi muriko murategura muri kazoza kugira ngo mushobore gushikira iryo yerekwa mwaronse? N'ivyahe muriko murategura imigambi abantu bo kwitega canke murategura muri kazoza? So ubwa mbere bwobwo imigambi turiko turategura kugira ngo abantu ngo bamenye ivyo bikorwa, turabanje kubashimira mwe namwe murabadufasha, muri mu badufasha kugira ngo abantu babandanye bamenye ibikorwa, ivyo bikorwa vyacu. Haba imigambi dufise ni myinshi cyane. Turiteze gutraveling canke gushika ahantu kure tudasanzwe dukorera, haba mu gihugu hagati, haba mu bindi bihugu. Ayo yose n'amayerekwa dufise. Turiteze gukora ibikorane canke ibiteramo bikomeye cyane bihuza abantu benshi, kandi Imana izobidushoboza, turavyizera. Igihe kigeze tuzoza turabamenyesha, abantu basanzwe bari ku mapaje yacu bazoza barabibona. Ego murakoze cyane. Hama bakora dukwikena ko baravyumva mu bandanye mu supportinga igikorwa c'Imana. Ni vyinshi bakenera gose, murashobora kubafata mu mugongo mukabashigikira. Murakoze cyane. Reka ndabasabe baturirimbira akaririmbo ka nyuma cyo tugira ko dusozera kino kiganiro. Noneho nitekemsya, noneho narubanza, nacitse imwe nawe. Ndubonesha kubwawe, nduwutsinda kubwawe, ndubonesha kubwawe, kubwawe. Ikigambo ukiye kiyasoka okuvila dala kula nakroasoka uyo yarambwiye ko kunta bidashoboka, ari kazondagiza biwe bamalayika sela ibazingene bikora kwizera ijambo ry'Imana hamare gakora. Oya niyo Mana ibigira irungika ijambo ryayo ibintu bikarema. Naco yisigarije yarabimaye, naco zokena uruwaje mugere ibibogaboga muri we. Nivyo twahawe ko twese zambizi z'ubugingo zitemba ziva muri je. Noneho nitekemsya, noneho narubanza, nacitse imwe nawe. Ndubonesha kubwawe, nduwutsinda kubwawe, ndubonesha kubwawe. Yanyambitse ubwiza icubahiro nk'igitsibo, dushiriza gutsinda hagati mu cobo. Ndobanuye nkiri mu nda ya mama, mu buzima bwo kwama ndamushima. Naho ingabo zosagaza ngo zintere, sinzotinya nzoguma mu gacerere. Iyo atari Uhoraho yubaka, umwubatsi we yubakira kubomoka. Murakoze cyane. Reka ndabasabe mutekerere akajambo kamwe ku muntu ariko aradukwirikira, mumutekerere akajambo kamwe. Murakaze. Ubwa mbere bwo no kubashimira, turashimiye iyi televiziyo yatwakiriye. Imana ibahezagire cyane. Hama nawe waturavye ukatwumviriza, Imana iguhezagire kandi twizera ko wafashijwe cyane. Hama urashobora kudukurikirana ku mapaje yacu nka Hey Steam, wandika #E na I
hama na R na S hama team. Uca utubona haba kuri Instagram haba kuri Facebook ukaja meme no kuri YouTube uca utubona uca ubona ibikorwa byacu hama mwitegura. Hari n'ikindi gikorwa gishasha si ivyo bitatu bibiri gusa, hari n'ikindi cya gatatu kiriko kiraza, nizera ko uzoca ubibona vuba uri kuri ayo mapaje uzogenda urabimenyeshwa. Ego hama mwakoze cyane, Imana ibahezagire gose. Ego murakoze gushima, reka dushimye nawe ko baradukurikirana. Imana ibahezagire, muje kuri zino page bababwiye zino mbuga ngurukana bumenyi, mubakurikirane mukurikirane ibikorwa byabo kandi mubasapotinge, dufashanye dufatane mu mugongo twese. Hama nimba ino video yakuryoheye ndagusabe ugende kuri page ya Fresh TV 257 ugire like na share kuri kino kiganiro, hama uca usonda ku kantu kameze nk'inkengeri kari hejuru, hamuza kwa wiyabonesheje ducuza uraronka ibiganiro byose bya Fresh TV byose ubikurikirana byose ko bije. So reka rero tubashimire tubasezere, tuzosubira. Imana ibahezagire, bye bye. This is Flash TV. We shine to progress.